Yesu ashimwe, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Alain Michel Bigirimana, kaze mu kiganiro ijambo ry'ubugingo, aho tutangura inyigisho shasha nise ubushobozi bw'umusaraba. Twaraba muri Korinto ba mbere igice ca mbere ku murongo wa 18 navuga ngo kuko ijambo ry'umusaraba kubahona ari ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni ubushobozi bw'Imana. Kuko handitswe ngo nzohonya ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzobuhindura ubusa. Turaba mu Baroma 6 ku murongo wa 6 haravuga ngo Roma 6 ku murongo wa 6 haravuga ngo kandi tumenye iki yuko umuntu wacu wa kera yabambanwe nawe kugira ngo umubiri w'icaha uhinduke ubusa ntitwame tujakariye icaha. Rero umusaraba wa Yesu Kristo ni sembore canke ni kimenyetso c'urupfu yapfuye ku musaraba, c'igikorwa yakoze cyo kuducungura igihe yapfa ku musaraba akabambwa urupfu rudasanzwe ku musaraba. Rero ubushobozi bw'umusaraba ndabubona aha mu Baroma 6 ku murongo wa 6 kuko Bibiliya itwereka ukungene umusaraba watumye tubohoka, umusaraba wazanye kubohoka, wazanye deliverance biciye mu maraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo yatubereye impongano y'ivyaha vyacu. Igihe Yesu Kristo yava amaraso, igihe bamucumita icumu ryo mu rubavu, vy'ukuri twaronse, igihe amaraso yiwe yaseseka twaronse uguharigwa ivyaha vyacu. Nukuvuga ngo habaye impongano y'ivyaha vyacu, ariko biciye mu kubambwa kwa Yesu Kristo, twaronse ukubohoka, twabohotse ku vyaha. Igikorwa Yesu yakoze ntitwaronse guharirwa gusa, ahubwo twaronse n'ukubohoka ku vyaha. Birashoboka yuko ushobora kuba uri umukristo uboshwe n'icaha iki canke kiriya, uboshwe n'ubusambanyi, uboshwe n'ukubesha, uboshwe n'urusaku, uboshwe n'ingeso iyi canke iriya, ukaba warihanye kenshi, ukaba warasavye imbabazi, ariko ukaguma wisanga muri vya bindi, wisanga muri vya vyaha, wisanga no musi wacihanye, ejo wasubiye kugikora, ejo wasubiye kandi ukecihana, ejo wasubiye kugikora, ukaburushe, ukaburemerewe, ukabunaniwe, bikaba vyanse, ukaba wumva wabuze ukubigenza. Nagomba nakubwire mwene data, nta handi igisubizo kiri, nta handi inyishu iri mu kurangamiza ku musaraba, iri mu kuraba umusaraba. Ku musaraba wa Yesu Kristo niho habonetse ukubohoka ivyaha vyacu, ukubohoka, twaronse deliverance. Bibiliya iravuga, Yesu aravuga ngo nk'uko mu bugaragwa Abisirayeli baravye inzoka, igishushanyo c'inzoka, hanyuma bagakira ubumara, ngo niko n'umwana w'umuntu azobambwa ku musaraba, ngo maze bazowurangamiza ko bose nabo nyene bazokira. Ni ukuvuga ngo inyishu ahiri ni ukurangamiza ku musaraba. Wiyumvire igihe c'Abisirayeli, uratse ko bari bakomowe n'inzoka, benshi bakomowe n'inzoka, hanyuma baratakambira Imana itanga igisubizo avuga ngo kugira ngo bashobore gukira ubwo bumara, ibwira Mose ati baza igishushanyo c'inzoka, urangamiza kuri ico gishushanyo c'inzoka wese arakira ubumara. Muri ico gihe abantu bose barangamije ku gishushanyo c'inzoka barakiza ubumara bwarabavuyemo barakira, ariko abase kurangamiza ku gishushanyo c'inzoka barapfuye. Ni ukuvuga ngo wiyumvire kijya gihe ubare gushaka kwigwanira ati iby'Imana yavuze sindavyemera, reka nigwanirire, reka ndondere ubuhinga, ndondere twa tuntu tugombora akabuye bagashirako. Abatakurikije itegeko Mose yabahaye ryo kurangamiza ku musaraba, kuko niryo yari yabwiwe n'Imana, kurangamiza ku gishushanyo c'inzoka. Muri ico gihe barapfuye, ubuhinga bwose bari gukoresha bategezwa gupfa kuko batakurikije
ico Mose yababwiye. Nico niko biri n'uno munsi. Urashobora kumbure ingufu warakoresheje ingufu zawe, ubuhinga bwawe, waraciye hose, waragerageje kwisonzesha, warasenze, nta handi inyishu iri. Ni warangamiza ku musaraba ukibona yuko igihe Yesu yabambwa, yuko nawe wabambwe, yuko kameremere kawe umuntu wawe wa kera yabambwe ku musaraba, ukabona ico gicapo, ukakibona mu byiyumviro, ukibona igihe Yesu yabambwe ku musaraba nawe wabambanywe nawe, ukibona yuko umubiri akameremere k'umubiri kaguteza icaha, ukibona yuko wabambwe ku musaraba. Muri ico gihe uca utangura kugendera mu ntsinzi, kuko umubiri w'icaha, umuntu wa kera yabambwe ku musaraba kugira ngo umubiri w'icaha uhinduke ubusa. Ntitwame tujakariye icaha. Yesu yabambwe ku musaraba kugira ngo tubohoke, apana gusa gukora ivyaha tuce gusaba imbabazi, twongera tubikora, twongera tuce dusaba imbabazi, ubwo nyene tukaguma turabaja b'icaha. Yesu yabambwe kugira ngo tubohoke. Biravuga ngo muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzobaha ukwidegembya. Mwene data, niwamenya ukukuri kwico Yesu yakoze ku musaraba, uraronka ukwidegembya ku caha cose. Ntitayeho imyaka ico caha kikuboshe. Ushobora kuba umaze imyaka 10, umaze imyaka 20 uboshwe n'icaha kiguma kigaruka, ariko niwafata rino jambo ukaryizera, ukiga kurangamiza ku musaraba, ukibona yuko igihe Yesu yabambwe wabambanywe nawe, akameremere k'icaha umuntu wa kera yabambanywe nawe, ugatangura gushima Imana, ukavuga ngo Mana, ndagushimire yuko akameremere k'icaha umuntu wa kera yabambanywe nawe, kuva uno munsi sindi umuja w'icaha, narabohotse ku caha. Ugatangura kugendera muri uko kwizera, no muri iryo hishurirwa uca ubohoka. Ico ukeneye mu buzima bwawe kugira ngo uboke ku caha ni iki? Ni uguhishurirwa. Uko guhishurirwa kuzana ukwizera, uko kwizera kuca kuzana ukubohoka. Ni ukuvuga ngo utangure wibone yuko wabambanywe nawe, yuko kameremere k'icaha umuntu wa kera yabambanywe na Kristo Yesu. Gutyo icaha ntabwo kica kikugira ko ububasha, kigitakaza ububasha, kuko umuntu yamaze gupfa icaha kiba kimufise ko ububasha. Nta muntu yapfuye agira ishavu, nta muntu yapfuye agwana, nta muntu yapfuye yifuza gusambana canke asambana, kuko yaba yamaze gupfa icaha kica gitakaza ubushobozi kuri uwo muntu. Nawe wibone ko wapfuye, ko wabambwe ku musaraba, ko kameremere kawe kabambwe ku musaraba. Gutyo icaha kica gitakaza ubushobozi ku buzima bw'iwawe. Uwo niwe muti udasanzwe uhari wo kunesha icaha, no kwiraba mu gikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Umusaraba, igihe Yesu Kristo yashishagurwa, igihe bariko baramushishagura bamukubita, biravuga hariya muri Yesaya 53:5 ngo mu mishishagu yiwe twaronse gukira ingwara. Nagabana kubwire ngo igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, turahabohokera ivyaha, turaronka guharirwa ivyaha, kandi tuharonkera no gukira ingwara. Mu gikorwa Yesu yakoze ku musaraba turonka gukira ingwara. Mu mishishago yiwe tuharose gukira ingwara. Iyo ngwaye, iyo numva merewe nabi, hanyuma nkaraba nkibuka igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, nkibuka ko mu mishishago yiwe narose ugukira ingwara, ndadekara ati wangwarawe nta bushobozi ufiseko, kuko mu mishishago yiwe narose ugukira ingwara, mu maraso yiwe narose ugaharirwa, hama mu kubambwa kwiwe nabonse kubohoka, nabohotse kucaha, kandi bohoka ku mpwemu mbi, nabohotse kubiza byose, ikirego c'umugwanizi, ibirego ya ndega vyarabambwe ku musaraba, icete canyagiriza cabambwe ku musaraba. Yesu abaho umugisha, ubandanye umedita ino jambo, ubandanye usoma ino jambo, uzoronka ukubohoka kudasanzwe. Imana ibaho umugisha.